niho rero rimwe na pima ndaja kwibarabara nti imodoka zije Bujumbura n'izahe kandi umva sinari mfise amahera na 10 so ndagenda baranyereka iyo miduga ije Bujumbura hama ubwa mbere ndababwira ko nshaka kuja Bujumbura ndababwira ko nshaka kuja afite bakumva ko Bujumbura ndahazi naho ndi umwana umugabo kubera ko narakana gatonya agati no nibikunda nta Bujumbura woje umunsi wa mbere baravyanka umunsi wa kabiri baravyanka umunsi wa gatatu canigira jewe nyene imigabo ingene nzohagenda hari ahantu bita ku mubarazi bahora bahapakirira ibintu vy'imboga amashu canagira nzogenda nteramireho bariko barapakira cengenda munsi y'intebe ashigiye kigeze ndabigukora uko cengenda munsi y'intebe ndatuna barapakira amashu barapakira bya bifuko byose baraheza ndi munsi y'intebe uri munsi y'intebe ya modoka yego ya modoka baratsa baragenda iraza makorosi kwa kundi nyene sije nabonye ndashitse Bujumbura abantu ufukamye munsi y'intebe cishitse kuri Gare du Nord umushefe yuguruye bariko baravamwo nanje kubera uburuhe ni mumbise nanje mbemwo baca bariruka nubwo abantu umushoferi ariruka bagira mu gisigo cyadutwaye kuko ni bari bakubonye mu bisanzwe hamanshitse ndagira njahe muga treta urumva yuko avant yuko nduga nari narabonye imuhira ncandagendayo urumva abantu ho bari bamaze kwimukirayo abantu bari bamaze gutangura kuja kuba mu Kamenge n'amasasu yari akivuga yego ndahagenda ndahibuka hama nabo nyene vraiment bambonye baranyibuka ndavuga izina rya mama nari nzi rimwe ndarivuga atego bangati ingo rero ube ngaha mugabo aca barampa condition kugira ngo ube ngaha utagerezwa kuzokwa musuma umva nta n'imyaka 10 nari bwakwitse mugabo nategerezwa kugura ibiro bitatu vy'ifu indagara hamwe n'amakara kandi atawukora ni kuvuga naba oblige gucanja gusega muri ville bwa buzima urabusubiye yego nagenda nkirirwa ndasega hageze ku mugoroba ngacangura ifu ngacangura izandagara n'amakara mugabo icagiye kumbabaza inyuma y'ivyo nuko hageze aho nasumye mbura amakara mugabo aca baranka kungaburira kandi ico gihe na jewe sinari nafunguye saa sita kugira ngo nkwize ayo mafaranga ca ndarara ubusa nari ubusa kandi urumva no kuryama najyama hasi najyama n'abandi bana bawo ca numva ko ntakwiye kugaruka hama nagira uko biri kose kurara mwibarabara kandi sinzobishobora mugabo naho vyari uko dimanche naragenda gusenga kunahangwa meme nigihe nari ncambara amasashe naragenda nkasenga mugasi ninjira muri eglise naragenda nambaye ayo masashe yanje nkagenda impande y'urusengero nkumviriza ivyo bavuga hama basohotse ngaca mprofitiramo nkaronka akazi ngaca nza ndasega wakamu dufaranga dukenya ngaca nigira rero ico gihe nca ndagira umupango yuko novuga ko nagiye ruguru kuko mva nari maze kumenya ikirundi ndapanga ingene mbesha ca ndagenda kuri Eglise Vivante ntibari bwahubake bari bakiriko barasimanta hasi isanga bariko barasimanta bariko barasenga ca ndagira ndabwira umuntu waho ndahabonye ndamubwira nje singira papa singira mama sinabwiye ko mvuka ino kuri mvuga ko mvuka ino baca bafata ko ndiko ndabesha mvuga yuko navukiye ruguru atleta muga nari mfise ikibazo novuga ko navukanye cy'ubugwara narubuza nk'inka kuza nk'inka kujya ugarukana injya wafunguye so rero nca ndabifatirako nca ndababwira nti je ruguru aho naba barangaburira imishatsi barandoze mfite nafata ivy'ukuri n'ivy'ikinyoma ukabishira hamwe kugira ngo uronke ico ushaka are singira honja singira nahomba
ico gihunda bibwiye cambye ati guma ngaha baca bansabira Diodone Nahimana afise New Generation baca baransabira kuri we hamaca ndagenda iwe yaba mwirohero niho yarafise abana ico gihe ngiyeyo baranyakira niyo yari orphelina ya mbere bemeye kunyakira ariko ahandi bari baranse muri Enfant Soleil naragenda bakandojeta muri Oped naragenda bakanyanka muri SOS naragenda bakanyanka afet baba bafise ibintu bafatirako muri FVS nibuka bavuga bati utegerezwa kuba ufise abantu baza bakavuga yuko bazi ikibazo cawe yego bakavuga yuko abavyeyi bawe bahitanywe na sida muri ntuzenye naho afite n'ahandi bavuga bati utegerezwa kumenya ko uri umuntu henshi bamba bafise ibintu bafatirako nanje ntavyo nashobora kuronka so aho ndahaba iminsi mikenya mugavre mahara hari habana tremesha baguye cyane bibikoko abo bana nibaza ko nari muto muri bo rero hariho igihe baza barankubita kwera uri gato afite urumva uja ahantu uri mushasha barakunyuzura rero muri uko kunyuzura naragerageza baravuga igiswahili nkacumva muga kugira ngo ntibamenye ko ndi umunyamuji narakawuka ndibuka nari mfise igipira cera cari gifise amaboko maremare nico nari mfise nico nambara nk'impuzu meme naho nari ruguru hari ibipira biba bifise ibidosi birebire naca ndagifunga ngaha mwizosi hama ngaca nambara nk'ipantaro muri bya biboko ngaca nkenyera ngaha hariho akandi gapira rero baciye bampa kaca kaba nk'ishati aho rero ndahaba rero hateba haragera igihe rero hari ukuntu indya baduha ifungurwa abo bana bagaca baza barazinsahura rero rimwe cangenda muri frigo yo kwa Diodone hariho imikate ca ndiha umukate umwe ndawurya kurumva nari nshonje abo bana baza barajya ibyo kurya byanje mu nyuma batasha nde muntu yari mukate ni jewe ico gihe muka Diodone araryoherwa cyane acara bahamagara bose murabona undi mwana akoze amakosa arayemera afite aranshima mu majambo make icibinzigo rero asha kuri bo baca barankubita iminsi yose baza barankubita bagahengera atanu mwari bakangwata kavuga ko twagukubise bose zokwica bakanzingira musi matera bagakubita bahejeje ati vuga rero wagukubise kihenda ca ndagukubita so ubwo buzima ndabona ko nashobora kubandanya ca ndahava buke ndanyororomba nisubira muri ville atanu mwesezeye muga entreta subi inyuma gatonya hari igihe afite ntaraduga nawe haruguru hariho ikintu ntazibagira hari aha muri ville sinibuka ko bariko bubaka INSS canke zepe mugabo ni ikintu kimwe muri ivyo yego sinibuka icari ico muri bijya bibiri ico bariko barubaka ico gihe hariho umuntu natwajije umuzigo nkuko byari bisanzwe twavuganye kwa matranti turaduga avuye ku isoko turaduga ari muri INSS dushitse iwe ico gihe hari hagwiriye ibintu by'amoko by'abahutu n'abatutsi je ivyo bintu nta nakimwe narinze sinarinze ngo abahutu ni bande abatutsi ni bande bameze gute nehe mbega bagendera nehe batogendera uyo muntu dushitse aho nategerezwa kumushikana ndindiriye ko ampa ayo mahera yanje twavuganye ambwira ko no mufasha ikintu yego aca nsinga ndamufatire ntarazimufatira arabanza kwanza arankubita ntaramenya icyo ankubitiye aca mbaza ngo wowe uri umuki aho afite
nari nzi yuko ibintu by'amoko urazi yuko mu isiti hariya ukuntu abana bagenda bacokozanya ngo we murundi we rero nkibaza nti hariho abarundi kubera bavuga ikirundi n'abaswahili kubera bavuga igiswahili tiwe urumuki ni jende umuswahili akankubita ati vuga urumuki jende umuswahili hakabaye kera rero niho yacambwiye ati sorry mbabarire ariko genda umfashije akantu nca ndaguha amahera yawe mbere nca ndaguha 50 hama aca aramitsinga ndamufatire arambwira ngo ndakubwira ufatanye aca arucisha mu idirisha nk'uko hama nanje ndafata acaja gucomeka muri kura ico gihe kura y'ico gihe n'iyubu sico kimwe iyubu naho ugira naho igufata ntacuba muga ico gihe ndibu afite naherutse ivyo ngera kwikangura njyamye mwibarabara nanyagiwe ntazi ngimvura yaguye ryari ntazi ngo byagenze gute yego so nukuri naho ndashimira Imana kubera yuko Imana yandokoye mu rupfu kuko uko biri kose nibaza ko iyo kura yankubise ntama ndaraba canke ndatubwenge uyu muntu aja guta mwibarabara ziko napfuye ho igihe yo igukubita hasi nta n'agatrasi na kamwe twavuga ati ahantu uba warababaye ahantu uba warasigaranye inkovu naragize naravyimbye gusa narisanze mvyimvye ngaha mu maso ariko namwe nakomereye okay so umva hari ku mugoroba umva naye amahera ntayo nabaye nkironka nyene numva bise ubwoba hama nca kubwira abandi bana nyene byagenze cambwe ati yo rero biragoye ati urumva uri ngaha uvuga gutya uri ahanyu ukavuga uku afite ko amakati agenda atandukanye ni kugenda uvuga uhindura nca numva birateye ubwoba mugabo ivyo je ntivyasubiriye so rero nariko ndavuga navuye kwa Diodone navuyeyo rero ndasubira mwibarabara ubuzima burasubira buramera nabi niho rero muri 2001 aho rero niho ntanguye kwibuka yari imyaka neza muri 2001 warose nk'imyaka ingahe afite ivy'imyaka birangora guharura kuko ugerageje nko kwibuka urashobora ati nibutse mu vyumviro vyanje vya nyuma narise nk'imyaka ngerageje kubaza abo twari kumwe cyangwa abo twabana bambwira ngo wari ufite nk'imyaka 6 abandi naho ngurumva ngo wari ufite nk'imyaka 4 gusa nanje ndibuka ko ico gihe sinangana n'abari batanguye mu wa mbere nari muto kuri bo ya rero sinovuga ngo imyaka yari cyangwa byo hava bingora ya hama candaronka umuntu antora nawe nyine angira nka babandi ba mbere ko azonshira mu nzu angira umwana wiwe afite entre tangaho sinari bwitwe ya base nitwa Ndayikengurukiye Michel gusa okay tutarashika kure kubera iki none turashaka kumenya igituma ya base yaje kubera iki niho haha nyene tugeze tugeze hama uyo muntu arantwara kuntunga ntiyangize umwana wiwe ahubwo nabaye mu esclave ni kuvuga naciye mba umukozi wo mu nzu umuboyi umuyaya byose yamepta namba naramese impudu z'abana naraheka abana narateka mugabo naho nateka nararindira yuko angaburira kuko batangaburiye sinarya so igihe kimwe amatwarete y'ikizungu mbwa atari kizungu cyane hari ukuntu izo twarete zari zibiri iyo haruguru yari ifise tuyo ica mu yo hepfo bigaca bimanuka iyo hepfo rero yari yarazivye kubera ko hariho pante ukuntu ibicafu byavuye mu yo haruguru byaca bidogira mu yo hepfo rero bizivye baca bavuga ngo ni jewe nahazibishije ni jewe atakizungu nzi umwana wo mwibarabara ni watumye haziba baca baranyuguranirayo kugira ngo ndahazibure mugabo urumva ko iyo haruguru yarafunctiona
kuko urumva yarafunctiona usutse amazi byacu bidugira yego umunsi wa mbere urumva sinavayo nta no kurya umunsi wa kabiri urumva byabicafu bice bitangura kunuka yego n'inzara so ngaca nangura kwibuka kahise none byinshi yego afite ndagira umubabaro afite hacagaruka mama none yego turumva ko nukuri ni ibintu bikomeye kandi n'ibintu bibabaje wagiye uracamwo tukiri ngaho nyene urya munuko kajya urya munuko uwo mu tuzu twa sugumwe turabizi neza nubwo uba uri umuntu uriyo uri kuragira ibyo ushaka uhejeje uheza wumva umengo wosohoka kugira ngo uruhuke none urumva ko wamazeyo iminsi itatu none irya odeur canke se urya munuko by'ukuri ntaco vyigeze vyafekta amagara yawe canke ntivyigeze bizana ingorane ku magara yawe ya ku vy'ukuri naho ntari bwahashike sinigeze ngwara warahabaye neza kuvuga kugira ngo icingora kivemo kuva narakabayeho nagiye gutangura kugwara muri 2000 ego muri 2002 naragwaye malaria 2002 yego niyo ryari ribaye irya mbere ngwaye malaria mugana aho nyine ntivyabaye bya cane mugana atanguye kugwara kuza ndagwaragurika muri 2006 so rero ico gihe banyugaraniye muri toilette ku munsi ugira kabiri umva nari nshonje nari mbabaye na wa munuko no umunuko we nari nkicumba sinari ncumba ko hanuka so mwijoro ry'umunsi ugira kabiri niho naza ndakabakaba ibyo numva bigumye nkarya numvise mbabaye nkaca nisiga donc ukabakaba burya bucafu yo nkarya kubira umubabaro mba numva mfise nkisiga ibindi nkarya none uri kurabirya wumva bimeze gute mu nda hamererwa gute mu kanwa so mu kanwa wapfa kurya nyene kubera inzara ntavyo kuvuga ngo nshaka ibiryoshe wapfa kurya gusa mu kanwa nyene warumva ko binuka uca wirinda guhekenya ukamira so rero ku munsi ugira gatatu niho haza umuntu asaba toilette asabye toilette ntibamubwira umuryango yugurura acaza kugurura hashikiriye hafi acayugurura unarindi urumva nari nisize nari nariye yuguruye acugura gusa camvamwo niruka no mu ntahangwa hari hakiri inka mu ntahangwa abari abungere b'inka bariko bumviriza akaradiyo bariko bumviriza radio vyizigiro rero niho numva ubutumwa bwa Gitwaza ariko aravuga ibya Yabesi ubuzima bwa Yabesi ingene nyine yamuvyaye yamerewe nabi atake ntafise mu nyuma arasaba Imana iramwagurira imbibe nanje guhico genda avuga ati no nanje ubu nongeye kwitwa Yabesi numva ndushe ahubwo nari ndashaka Imana inyagurira so byari bigoye kuko urumva nari mu kibano kitanyemera kuko nibaza ko nimba mwarabaye muri iyo mice ya Jabe Bwiza Nyakabiga hariho ukuntu iyo muri iyo myaka abantu bitwa ababoyi batari bemewe batari bubashwe so rero nanje bamfata muri urwo rwego ko uri umuboyi ubindi umuntu ruguru naho nagira gute nta numwe yanyemera umwana yavukiye ino naho nagerageza kubisigura umva ntivyapasa so nzandasanga bigenda bihura n'ubwo butumwa bwa Yabesi uko Gitwaza agenda gusigura avuga ati Yabesi baramwinuba mu bano bigahura kuko urumva nanje naho nagenda gukina umupira nakinana n'abantu bavuye mu Nyakabiga canke bavuye ahandi batanze bamaze kuzamwe abantu banze baca bamura ngo ndikana n'ababoyi